bicishije muri uyu mukozi wayo umubwiriza w'ishengero rya Pentekote rya hariya mu Kinama. Turamuhaye kaze atubari icyo umwami Imana yamurungikanye. Kaze mubyeyi. Mugorore ibiganza vyanyu dusubire kuramukanya abari ngaha imbere mu rusengero n'abari hariya mu kibanda hanze. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakengurukiye Imana inyemereye kuba hano imbere y'ishengero n'aba bose turi kumwe twagendanye. Hanyuma izina ryanje nitwa Ndayisaba Benjamin canke Benjamin. Moba yakere sheja maraso zeyo kananje ndemwa zorandere mbogoro kondo ndagwa mamaze hose mbegawe mbegoroko rokondo rw'Imana yaco gogereranywa neke mw'ijuru nomwe sene baseba kwamabarore rempa. Imana yacu nihabwe icubahiro. Turasubiye kubakengurukira cyane ingene mwadusengeye, ingene mwatwakiriye. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ubwa mbere ico tubifuriza murakagwira kandi murakaba umufyefyeti. Umufyefyeti ni ikintu ciza. Reka rero dusangira amajambo y'Imana. Nanje ndabahaye kaze kugira ngo twegeranye byose dusome mu gitabo ca Yuda rimwe ku murongo wa 2. Niho twasomye ijambo ry'Imana. Rimwe ku murongo wa 2 dusome. Abo tutari kumwe naho twasomye uhereye ku munsi wa 4. Dusome mu gitabo ca Yuda rimwe ku murongo wa 2. Havuga ngo imbabazi, amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Imana yacu nishimwe. Uyu ni Yuda mwene nyina wa Yesu Kristo, yizeye mu nyuma Yesu Kristo amaze kuzuka mu bapfuye. Hanyuma yanditse aremesha bene se, ababwira ijambo ry'Imana kugira ngo bareme, kuko Yesu Kristo ari mu kugaruka gutora ishengero. Kubera abakristo bagenda bagira intambara mu buryo bw'imwemo, bakageragezwa bakihebura, Yuda arabaremesha rero, arabaremesha kugira ngo bareme, abibutsa imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zibe muri mwebwe zigwiriye. Abantu barose imbabazi z'Imana barahiriwe. Abantu bababariwe n'Imana barahiriwe. Abantu bagiriwe imbabazi n'Imana barahiriwe. Imbabazi zibe muri mwebwe kandi zigwiriye. Umuntu yagiriwe imbabazi arahiriwe. Tuvuge tuti amen. Umuntu yahariwe ibyaha arahiriwe. Umuntu ataragirirwa imbabazi, aciba, akiboregwa, agitukana, agisambana, acipfuza, uwaragowe. Mugabo rero ndamufitiye iganuke. Iganuke rivuga ngo amahoro, amahoro abe muri mwebwe. Amahoro ndayabagabiye.
amahoro ndayabahaye, amahoro ndayabasigaranye, amahoro aganze muri mwebwe. Umuntu amaze guharirwa ibyaha byiwe aca yumva amahoro. Umuntu yababariwe ibyaha byiwe hari n'amahoro. Abahariwe twebwe turi hano turafise amahoro, tugorora ibiganza byacu Imana. Haleluya. Amahoro atangwa na Yesu wacu, ntagera kagero ntahazoshira. Yamahumuriza abayafise, ntutayata ntaho woyakugwako. Wezegere uyizegera ntabura amahoro meza adashira. Uwahariwe ibyaha akaronka imbabazi ari n'amahoro. Nta mahoro ku munyabyaha, nta mahoro ku munyakibi, kandi iminsi yiwe ntazoyirambiramwo. Ariko muri Yesu hari amahoro. Abamaze gukora ibyo bintu rero uko ari bibiri baca bagira urukundo, kuko hano twabonye ngo imbabazi, amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Abamaze kuronka amahoro baca bagira urukundo. Urukundo, kandi urwo rukundo twaruhawe n'Imana, twaruhawe na Yesu, tururonka kuko tumaze kubabarirwa ibyaha. Turafise urukundo, rwa rukundo rw'abakristo rwa bene data, babandi bo mu Kinama, abaha mu Gishingano, abahariya mu Kamenge, abahariya hirya no hino. Turafise urukundo, urwo rukundo ngo ruraganza gushika ku munsi wa Kristo. Urwo rukundo twarukuye kuri Yesu Kristo. Urukundo rero rube muri mwebwe rugwiriye. Vuge muti amen. Vuge muti amen. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3 ku murongo w'16. Nagomba ngo hano renovasome Yohana 3 ku murongo wa 16. Turiko tuvugana ku rukundo rw'Imana, kandi ngomba kuvuga yuko urwo rukundo twarutangujwe na Yesu, niwe yabanje kudukunda. Soma. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ari bo jewe na wewe, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, ng'umwizera wese ntazapfe rubi, ng'umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira, ariko ahabwa ubugingo budashira. Shishikara. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Igarukire ngaho. Haleluya. Vuge muti amen. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera wese ntazapfe rubi. Imana yagize urukundo, iradukunda. Twari abanyabyaha, twari kure y'Imana, bamwe bari bisuma, abandi bari abasambanyi, abandi zari imborerwa, abandi bari abarozi, abandi bari abasuma, abandi barica. Ariko kubw'urukundo rwayo ishituma umwana wayo Yesu Kristo araza mu isi, araducungura, aradukiza. Aza mu isi kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana ntiyatumye Yesu ngo acire urubanza abari mu isi, ariko ngo abari mu isi
bakizwe nawe. Twebwe imbere yacu hari ubugingo, kuko twaramaze gukizwa, twaramaze kwihana ibyaha. Yamara batarihana ibyaha barimirije urubanza rwabo, nuko Imana izoruca, hanyuma ibashikirize ibyo bazohabwa. Ibyo bazohabwa rero n'umuriro. Impera y'abanyabyaha, impera y'abatumviye Imana n'umuriro. Mugabo twebwe impera yacu, impera y'abana ikunda n'ubugingo budashira, twabikiwe hariya mu ijuru. Tugorere ibiganza byacu Imana tuvuge tuti amen. Tuvuge tuti amen. Impera yacu ni iyihe? N'ubugingo budashira. Dukora iki rero? Abaroma 12 ku murongo w'9. Abaroma 12 ku murongo w'9. Turabe ico twokora. Nsaba umwe mu bakozi b'Imana ba hano na wasome ingo nawe, ewe nturasomera uriya yarasomeye ejo. Ingo nawe 12 mu Baroma kuri 9. Turabe, turiko turaraba ico twokora. Nibaguhe mikoro, nawe we nibaguhe mikore he? Aravuga ngo vugira muri mikoro. Umutwe w'amajambo uravuga ngo abakristo uko bakwiye kumera. Ego, abakristo uko bakwiye kumera. Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi. Urukundo rwanyu ntirubu uruheyiheyi, hano havuga ngo ntirubu uburyarya. Mwankibibi. Urumva, genda bukebuke. Soma. Mwankibibi. Mu matana n'ivyiza. Banza ugarukirizaho. Iyicarire mwarimu. Urukundo rwanyu rwoye kuba uruheyiheyi. Muri iyi Bibiliya ya kera habivuga neza. Yamara habasobanuye ngo urukundo rwanyu rwoye kuba urukundo rw'uburyarya. Umuntu akubwira ngo ndagukunda mugaba kwanka. Umuntu akubwira ngo ndagukunda mugaba kuraba nabi. Umuntu akubwira ngo ndagukunda mugaba akakurementaniriza. Umuntu akubwira ngo ndagukunda mugaba akakunegura. Umuntu akubwira ngo ndagukunda ngo yashika hari akakuvuga nabi mu bandi bantu hari. Iyo ngomba kuvuga aba mu Gishingano ndabakunda, njamvuga ko ndabakunda pe, nkabishira mu mutima. Haleluya. 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 Urukundo rwanyu rero rwoye kuba uburyarya, rwoye kuba uruheyiheyi ruburushitse. Mwankibibi mu matane n'ivyiza. Ibibi bizokwica umunyakibi, ariko abiteze Uhoraho bazoyama biyubura mu nkome zisha. Ibibi ni biki? Ibibi ni ivyaha. Ikibi ni iki? Ikibi ni icaha. Yamara rero abakristo iyo barenze ibwirizwa bagakora icaha baba bakoze ibibi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nama twarahawe kumenya iby'ukuri hanyuma tukabivamwo, biragoye gusubira kubahindura abashasha, kuko bongera kubamba umwami wacu. Kuko baba bakoze ibibi. Dukora ibyiza rero ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Kuri 10 ingusubira usomere mwa, subira usome kuri 10. Murongo w'10. Kuvyo gukundana bene data mukundane rwose. Kuvyo gukundana bene data mukundane rwose. Kuvyicubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Kuvyicubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. 11. Kuvyo gushishikara ntimugire urwangara, mukovye mu mitima gukorera umwami wacu. Ngo umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Urumvaga mwarimu, dushirana imbere. Ndagushira imbere nawe ushira imbere, dushirana imbere. Amen. Tuvuge tuti amen.
tuvuge tuti amen. Ntiduterana agakokora oya ngo ndagushira inyuma ngo wewe uri mwarimu nanjye ndi pastor oya na jewe nkagushira imbere. Turi abana b'Imana. Mushirana imbere na mwarimu Rora, mugashirana imbere na mwarimu Pierre, mugashirana imbere na Ntuze harya, mugashira imbere na pastor, mugashirana imbere na pastor, mugashirana imbere na Nestor mugashirana imbere na Renova, hama na Ntuze ngaha Sylvestre. Tumanikira ibiganza byacu Imana, tugashirana imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugashirana imbere abakristo, tugashirana imbere abakristo, tugashirana imbere. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. None cyo ntubona ko nashize imbere gashambwira nti mwabashinga ntahemwe muramperekeza, tugashirana imbere. Haleluya, haleluya. Nito giterisi divi nuramperekeza, tego nzoguherekeza. Ati mugabo muze murakaraba rero. Hajya rero dogiteri Sibina ubu arafise ijambo ry'Imana mugabo ntiyibagira ko kantu rero. Timuze murakaraba rero. Mwifate neza. Umwanya Yesu ataraza kudutora, ingwara turazigiza hirya. Erega Yesu azotwara n'abantu bakomeye. Ega banza kudukiza. Tugorore ibiganza byacu Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. N'abagwayi azobatwara mugabo bumvira. Narababariye ati naho rangenda kuraba umudogitere andabira hypertension Renova yamanutse agashambira ati waranyoye amazi gose kandi warariye ibitagira umunyu kandi hano ati inyama ntuzurage inkekera zitatu ukajya imwe niho uba wumvira. Hama rero ngiye akaya gacanshimira. Hama rero agashambara ati sengera rero wigira. Hari naho yahora mbara tutozuragira insogo nyinshi. Ngashashika nkazirima muhira ngashanja ndarya. Aho abadogiteri ni beza. Haleluya, haleluya, haleluya. Urumva rero tugashirana imbere, tugashirana imbere, tugashirana imbere, tugashirana imbere. Hari undi mudogiteri twahora tuyaga kamera turazi rero gapastor yamperekeje kugira ubukwe, kugirisha ubukwe. Namubare turamperekeza niyo modoka yawe akamperekeza agashambara ati none imodoka hitunyagiye iyo kunyagira vyogenda ngo ikindi kanyagira turi kumwe. Tugasubira tukayaga ati yemwe ati harakwiye rero banki y'abakristo tukaza turashiramwo amafaranga kugira ngo abantu bazoze bararonka amahera yo kwivuza. Harahingwari gufata kirabira. Haleluya, haleluya, amen, amen. Tugorore ibiganza byacu Imana. Yesu ashimwe. N'uyu mufasoni babona amatara akora muri vya bitaro bikuru hariya ku mpanda naramubare ati nzoza unkontorore. Ati nzoza unkontorore. Aratwenga araryoherwa. Ningo ngukontorora iki? Nunkontorora umubiri. Kontorore y'umubiri wose. Bari bambariye ngo icuma gikontorora ngo umubiri wose ngo ku mpanda kiriyo. Nibasha yenjanda ati nzoza unkontorore. Yesu ashimwe. No kuvuga rero hano havuga ngo nyubugu mu byo gushishikara ntimugire urwangara mukobye mu mitima gukorera umwami wacu. Ntimugire rero urwangara ngo mugire urwangara oya mukobye mu mitima gukorera umwami wacu. Imana igomba ngo ntimugire urwangara ku magara yanyu. Hanyuma rero muce mwongera mukorera Imana, mutanga amashikanwa, mutanga ibigira 10, mutanga dukwiza ubutumwa, mutanga inyubako, mukore ibikorwa by'Imana kuko ibyo twaronkeye hariya mwisi tuzobisanga hariya mwijuru kuko dukunda Imana. Imana duca tuyikorera. Muri twebwe hakabayo na gwa rukundo rw'ingabire duhabwa n'Imana.
rwa rukundo rw'ingabire duhabwa n'Imana. Abikorinto 13 ku murongo wa mbere. Uru rero ni rwa rukundo rw'ingabire duhabwa n'Imana. Abikorinto 13 ku murongo wa mbere. Igitabo cya mbere cy'Abikorinto 13 ku murongo wa mbere. Ingo mwari musome. Somari nova 13 ku murongo wa mbere. Havuga ngo ingabire iruta izindi. Havuga ngo ingabire iruta izindi. Abikorinto 13 ku murongo wa mbere. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Ariko ntagira urukundo. Ariko ntagira urukundo. Noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuga kigasama. Ata kintu kiriyo. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Nkamenya amabanga yose. Nkamenya amabanga yose. N'ubwenge bwose. N'ubwenge bwose. Kandi naho nogira ukwizera kose. Kandi naho nogira ukwizera kose. Ngashobora gukuraho imisozi. Ngashobora kwimura imisozi. Ariko ntagira urukundo. Ariko ntagira urukundo. Noba ndubusa. Noba ndubusa. Kandi naho notanga ivyanje byose. Kandi naho notanga ivyanje byose. Ngo ngaburira aboro. Ngo ngaburira aboro. Kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe. Ngashiramwe umubiri wanje gaturirwa. Ariko ntagira urukundo. Ariko ntagira urukundo. Ntaco vyomarira. Ntaco vyomarira. Urukundo rero urwo rukundo igikorwa cago. Urukundo rurihangana. Urukundo rurihangana. Rugira neza. Rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntigwihayagiza. Urukundo ntigwihayagiza. Ntigwihimbaza. Urukundo ntigwihimbaza. Ntirukora ibiteye isoni. Ntirukora ibiteye isoni. Ntirurondera ivyagwo. Ntirurondera ivyarwo. Ntigwiciraho. Ntirwiciraho. Ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Ntirunezererwa ugwabitanya kw'abandi. Ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi. Ariko runezeranwa n'ukuri. Ariko runezeranwa ukuri, runezererwa ukuri. Rurenza ko muri vyose. Rurenza ko muri vyose. Wizera vyose. Wizera vyose. Wizigira vyose. Wizigira vyose. Wihanganira vyose. Wihanganira vyose. Urukundo ntaho rushira. Urukundo ntaho ruhera. Tugorore ibiganza byacu Imana. Haleluya. Urukundo ntaho ruhera. Urukundo ntaho rushira. Bene data, urukundo ntaho rushira. Twirukire rero ubwo rukundo. Twirukire ubwo rukundo. Ivyahishuriwe Yohana 2:1. Nagomba muri aba bakozi b'Imana baha nabo umwasome duhanahana ijambo ry'Imana tumanyagure kuko n'umutsima. Ivyahishuriwe Yohana 2:1. Nagomba turiko turaraba ico dukora, icokorwa. Ivyahishuriwe Yohana 2:1. Soma mwene data. Umutwe w'amajambo uravuga ngo icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Uti ufashe inyenyeri indwi. Uti ufashe inyenyeri indwi. Uwo ni Yesu Kristo. Mu kuboko kw'iburyo. Mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ndwi. By'izahabu. By'izahabu. Aravuga ibi. Aravuga ibi. Ndazi ibikorwa byawe. Ndazi ibikorwa byawe. N'ubutame bwawe. N'ubutame bwawe. N'ukwihangana. N'ukwihangana. Kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi.
kandi kudashobora kwirengagiza babi. ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo. Waragenzuye neza uramenya abiyita intumwa atarizo. Usanga n'abanyabinyoma. Kandi ugira ukwihangana. Kandi rero urafise ukwihangana. Wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje. Warirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje. Ntiwacobogora no kuvuga ngo ntiwacika intege. Ariko mfise ico nkugayako. Yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Waretse urukundo rwawe rwa mbere. Waretse rwa rukundo rwa mbere. Garuka kuri rwa rukundo rwa mbere. Garuka kuri rwa rukundo rwa mbere. Rwa rukundo twahoranye. Rwa rukundo twatanguranye. Rumwe twakunda Yesu, twakunda Imana. Rumwe twakundana. Ugaruke kuri rwo. Mbega urafise y'amahoro. Mbega urafise rwa rukundo. Itegure umwamaraje. Itegure umwamaraje. Warahevye rwa rukundo rwawe rwa mbere. Garuka rero kuri rwa rukundo. Subira ugaruke mwari tumaririze. Iyi mirongo yaha iraryoshe uyisomye neza. Iyi mirongo yaha iraryoshe. Soma hakuri 5 ugeze ku ndwi. Ego. Bavango nuko niwibuke aho wavuye ukagwa. Niwibuke aho wavuye ukagwa. Wihane. Ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo. Zoza kuri wewe. Nkuri giterekwa kwa matara cawe. Ahantu hacu. Shiti wihanye. Ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa by'abanikorayiti. Uranka ibikorwa by'abanikorayiti. Abanikorayiti ngo bari abantu bafise ibikorwa bibi. Ivyo nanje nanka. Uri nugutwi niyumve ico mpwema abwira amashengero. Unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo. Ku giti c'ubugingo. Kiri muri paradiso y'Imana. Haleluya. Iyicarire mwarimu. Unesha tuzosangira ku giti kiri kw'ivyamwa vyiza, kiri muri paradiso hariya mwijuru. Tuvuge tuti amen. Nuko niwibuka aho wavuye ukagwa. Wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo nzoza kuri wewe nkuraho igiterekwa kw'itara. Aha rero turafise igiterekwa kw'itara. Turafise igiterekwa kwa matara. Iyi korale y'abavyeyi hari iwacu mu Kinama ni igiterekwa kw'itara. Irafise itara ribonesha. Tugorere ibiganza byacu Imana. Haleluya. Aba bakuru bose mubona baduherekeza ni igiterekwa kw'itara. Ni igiterekwa kwa matara. Haleluya. Amen. Aba bakristo korale ya mbere ya hano, iya kabiri ya hano, iriya y'abavyeyi ya hano, imwe y'abanyeshure ni igiterekwa kwa matara. Bari abantu bicaye hariya mu kibanda hariya, bari abantu mbana hariya muri kubiterekwa kwa matara kuko urabona ingene mwihangana. Yamara rero gumiza itara ku gitereko caryo, nuryubika kw'igisimbo, gumiza ku gitereko caryo. Yesu avuga ngo ngira nze vuba. Wumire kucufise nagira ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomuha ku giti camye ivyamwa vyiza kiri muri paradiso yo mwijuru. Haleluya. Mucete dusome mucete ca mbere ca Yohana 3. Mucete ca mbere ca Yohana 3. Mucete ca mbere ca Yohana 3. Aho. Ingomwari. Icete ca mbere ca Yohana 3.
soma ku murongo wa mbere twumve. Gatatu ku murongo wa mbere icete ca mbere ca Yohana. Umutwe w'amajambo uravuga ngo urukundo rwa data wa twese rwaduhinduye abana b'Imana. Urukundo rwa data wa twese rwaduhinduye abana b'Imana. Murabe urukundo uko rungana. Ni murabe urukundo uko rungana. Data wa twese yatugiriye. Data wa twese yatugiriye. Ko twitwa abana b'Imana. Kuko twitwa abana b'Imana. Kandi niko turi. Kandi niko turi pe. Nico gituma abisi batatuzi. Nico gituma abisi batatuzi. Kuko batayimenye. Kuko ntibayimenye. Twebwe turabisi. Abo nkunda. Abo nkunda. None turabana b'Imana. None turabana b'Imana. Ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi. Uja tuzi. Nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe. Nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe. Uko tuzomuraba ukwari. Tuzomuraba ukwari. Kandi umuntu wese amuziga kwivya ariyeza nkuko nawe ari uwera. Kandi umuntu wese amuziga kwivya ariyeza nkuko ari uwera. Wiyicarire mwarimu. Ariko rero ico womenya mwarimu, Yesu tuzomuraba ukwasa. Haleluya. Kandi turabana b'Imana. Tuzomusaba ati aduhe bijya twabuze byose, turabimusaba ngaha mwisi akaduha ivyo dushobora, ariko dushitse mu ijuru tuzosha tumusaba byose. Tugorera ibiganza byacu Imana. Haleluya. Umuntu rero agomba ivyo ariyeza. Umuntu agomba kuzobonana na Yesu ariyeza. Kwiyeza niki? Kwiyeza no kwihana. Kwiyeza niki? Kwiyeza no gusaba imbabazi Imana. Umuntu kandi amukunda ariyeza. Yesu akundana n'abantu biyeza. Abantu biyeza Yesu arabakunda. Abantu bihana Yesu arabakunda. Yamara abantu batihana Yesu arabarorereye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami wacu ntatebetse isezerano ariko agomba ko bose bihana. Ntagomba ko hagira abahona, ntagomba ko hagira abapfa, agomba ko abantu bose bihana ngo bazoze kurya kuri ca giti kiri muri paradiso hariya mu ijuru. Mbega none wowe uragomba kwihana? Ndaguhamagaye mwene data, ngwino wihane, ngwino wihane, ngwino wiyeze kubera iki? Kugira ngo uzoze mu ijuru kujya kuvyamye biri ku giti c'ubugingo. Wewe uri hanze none uragomba kuja mu ijuru. Haguruka wihane, ubwira Imana uti mbabarira naracumuye. Kandi Imana si umuntu, Imana irakubabarira ifise imbabazi, urazitahana uyu munsi. Hanyuma uca wandikwa mu gitabo c'ubugingo kirimwo abana b'Imana bagororokeye Imana, bazoza guhabwa ibyasezeranywe, bazoza guhabwa umugisha, bazoza kuhabwa ubugingo twasezeraniwe aho tuzoba imyaka n'imyaka gushika ibihe n'ibihe. Abumvise ijambo ry'Imana bakaryakira mwese Imana ibahezagire.